bakunzi ba radio umurisho turabaramukije. Aka ni kakanya ukumviriza ikiganiro ndondeza mushikirizwa n'ishirahamwe Focode kubijanye n'abanyagihugu b'u Burundi bagenda barafatwa n'inzego z'umutekano mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Ikiganiro mushikirizwa na Focode ibicishije kuri radio umurisho. Ikiganiro cuno munsi ni gice cya mbere cy'ibiganiro bijanye n'ifatwa be n'ibigwirengero bya Eric Ntunzwenimana, umukuru w'ugwaruka bw'umugambwe CNL muri commune Gatara mu ntara ya Kayanza, yabuzwe irengero kuva ku igenekerezo rya 25 Nyakanga mu mwaka w'2021. Kiganiro ndondeza muramaze kumenyera uko kiba cubatse. Mu mwanya wa mbere murazi ko tubaha umwidondoro uba yaragiriwe nabi. Mu gice kigira kabiri naho twagaruka ku bijanye n'ifatwa be n'ibugwirengero ry'uwo muntu. Muti none Eric Ntunzwenimana ninde? Eric Ntunzwenimana yavutse mu mwaka w'1988. Yavukiye ku mutumba bita Munini, aho ni muri zone Mbirizi, commune Gatara mu ntara ya Kayanza. Aha kandi mukaca mwumva ko Eric Ntunzwenimana yabuzwe irengero afise imyaka 33 gusa y'amavuka. Eric Ntunzwenimana yari yaramaze gushinga urugo rwiwe, akaba yari afise utwana tubiri tukiri duto cyane. Urugo rwa Eric Ntunzwenimana bwo ruri mu gisagara ca Kayanza, muri quartier bita Giporo. Mu bijanye n'amashure be n'ubuzi yakora, Eric Ntunzwenimana yari yararangije amashure yisumbuye, akaba yari afise urupapuro rw'impamyabushobozi rwa D7, ariko Eric Ntunzwenimana akaba atakazi yari bwaronke. Mu bijanye na politike ho, Eric Ntunzwenimana yari umunywanyi akomeye w'umugambwe CNL. Akaba akiri muto yari yaranabaye umugwanyi w'umuhari Paripehutu FNL. Mu nyuma uwo muhari umaze guhagarika ingwano, aca yinjira ku rubuga rwa politike, aba umugambwe FNL ishami rya Agatongwasa. Yanabandanirije mu mugambwe, uwo mugambwe umaze guhindura izina aca bandaniriza mu mugambwe CNL. Muri uwo mugambwe akaba yarahafise amabanga, kuko ari we yari umukuru w'ugwaruka bw'umugambwe CNL muri commune Gatara aho mu ntara ya Kayanza. Imbere yuko tuja mu gice kigira kabiri, igice gihambaye kijanye n'ifatwa be n'ibugwirengero bya Eric Ntunzwenimana, twifuje kubanza kubaha umwidondoro w'undi muntu tuzokumvamwo kenshi cyane mu byashikiye Eric Ntunzwenimana. Uwo nawe ni uwitwa ko yari umugenzi wa Eric, akaba ari uwitwa Mariko Nduwimana. Uyu Mariko Nduwimana tugira dushimike ko ninde? Mariko Nduwimana avuka muri zone Ngoro, aho nyene muri commune Gatara mu ntara ya Kayanza. So kimwe na Eric Ntunzwenimana, Mariko Nduwimana nawe nyene yahoze ari umugwanyi muri Paripehutu FNL. Mu nyuma uwo mugambwe umaze guhagarika intambara, aca yinjira mu mugambwe FNL ishami rya Agatongwasa. Aho muri FNL ya Agatongwasa uyu Mariko Nduwimana yaraharonse nawe nyene amabanga, kuko ari we yararongoye ugwaruka rwa FNL muri zone Ngoro aho muri commune Gatara mu ntara ya Kayanza. Mu nyuma mbere anabandaniriza mu mugambwe CNL. Muca mwumva ko ngaha honyene imigenderanire ya Mariko Nduwimana na Eric Ntunzwenimana yari imigenderanire isanzwe ikomeye cyane. Narijya umwe yarajejwe ugwaruka muri commune yose ya Gatara, ubundi akaba arongoye ubwo gwaruka muri zone imwe ya Gatara, aha muri zone Ngoro nkuko twejeje kubibabwira. Mariko Nduwimana yarajejwe n'ayandi mabanga akomeye mu mugambwe FNL na CNL muri commune Gatara, kubera ko yarajejwe muri commune yose ibibazo by'umutekano mu mugambwe FNL ya Gatongwasa be no muri CNL. Uyu mukaca mwumva ko mu mugambwe muri iyo commune yari umuntu nawe akomeye.
uyu Mariko Nduwimana batubwiye ko muri iyo komine banamutinya baravye umwete yari afise wo kwigisha ivy'umugambwe. Ni gutyo mu mwaka w'ibihumbi 2018 igihe hari heze ibijyanye no gutora ibwirizwa shingiro rishasha, Mariko Nduwimana yaremентanirijwe kugira ngo ahagarike ibikorwa vy'imyamamazo yariko arakora byo kubuza gutora iryo bwirizwa shingiro. Mwirementanya yakorewe ngo hoba hazanywe ibigwanisho, hoba harimwo amagerenade binyegezwa hafi yo kwa Mariko Nduwimana, maze mu nyuma baca bamufata bamwagiriza ko atunze ibigwanisho. Uko niko kuca afatwa agapfungirwa bwa mbere mu gashoka komine Gatara, mu nyuma ajanwa muri komisariya ya Kayanza, inyuma yaho ajanwa mu Mpimba aho yoba yarapfungiwe ikiringo cy'amezi 6. Mu nyuma yavuye yezwa ararikurwa, kuva arekuwe aca arimuka aja kuba muri komine ya Rango aho nyene mu ntara ya Kayanza. Muri komine Rango umukenyezi wa Mariko Nduwimana akaba yari umwe mu bajejwe imwe mu mavuriro ari muri komine Rango, yari gestionnaire wa centre de santé. Ariko no ngaho mwirango Mariko Nduwimana nta mugisha nta mahirwe yahagiriye, kuko umukenyezi wiwe yaciye yirukanwa mu kazi, cyane cyane azira ko umugabo wiwe ari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Umukenyezi amaze gukurwa mu kazi, Mariko Nduwimana yaciye yimukira mu gisagara cya Bujumbura ari nahaba muri kino gihe. Abo twaganiriye bamuzi mu mugambwe CNL aho mu ntara ya Kayanza batubwiye ko inyuma nko mu matora yo mu 2020 Mariko Nduwimana yaritaba rimwe na rimwe ibikorwa by'umugambwe aho mu Kayanza akabibamwo, ariko bamwe bakavuga ko bari batanguye kubona kumengo ateramera nk'ubuhesha, babona umengo yoba ataracegeranye gose n'abanywanyi ba CNL, naho yabandanije rimwe na rimwe yitaba ibikorwa vy'umugambwe. Aho niho bamwe batangura kwibaza ko yari atanguye kwegera umugambwe CNDD FDD. Ubugenzi bwa Mariko Nduwimana na Eric Ntunzwenimana bwo ntibwigeze butosekara, bagumye ari abagenzi bakomeye bakanagenderanira muhira iwabo. Uyu rero nkuko twabonye mu bindi biganiro bigenda, uyu Mariko Nduwimana niwe kuwa 2025 Nyakanga mu 2021 aboneka yahavuye akoreshwa mu bijanye no gutega umutego, gucunga no gufatisha Eric Ntunzwenimana nkuko tubibona mu gice gikurikira. Ubu rero turinjiye mu gice nyezina kijanye n'ifatwa be n'ibugwirengero rya Eric Ntunzwenimana. Ku mugoroba wo kuwa 24 Nyakanga mu 2021 Eric Ntunzwenimana aho yari mu gisagara cya Kayanza yaronse telefone y'umugenzi wiwe Mariko Nduwimana. Mariko Nduwimana yamumenyesha ko azoza kumuramutsa bukeye, akazoza mbere anazananye n'uwundi mugenzi wiwe yoba yava mu ntara ya Gitega. Uyu ntitwashoboye kumenya izina ryiwe, abo byoshika bagasanga barashoboye kumumenya boheza bakamutungikira muri ndondeza. Bukeye mu gatondo tugeze kwa 25 Nyakanga mu 2021 Mariko Nduwimana yarahejeje arasubira aratelefona mugenzi we Eric Ntunzwenimana, maze amumenyesha ko amaze kurira imodoka yacimushikana ngaho mu Kayanza, akaba yari yiteze ko ahitana mu nzira wa mugenzi wiwe yaravuye mu ntara ya Gitega. Hari mu nk'igihe cy'isaha 6 z'umurango aho Mariko Eric Ntunzwenimana yari kuri parking yo mu Kayanza, maze yakira wa mugenzi we Mariko Nduwimana acazananye n'uwundi yitwa umugenzi yavuga ko yaravuye mu ntara ya Gitega. N'abagenzi barakirana, maze Eric Ntunzwenimana acabajana ku kirabo c'ubundi umugenzi yitwa Gasupari Habyarimana. Uyu nawe kino kirabo kikaba cyari hafi ya Kopeke Kayanza. Nuko baricara baraganira barasangira agacupa,
ataco binona nawe Gaspard Havyarimana akaba ari we yabaha ako gacupa uyu munsi niwe yariko ngo aridandariza muri ico kirabo. Haciye akanya hoba hari nk'isaha 8 z'umurango, Eric Ntunzwenimana acatwara abashitsi biwe aja kuba arabatembereza mu gisagara ca Kayanza. Ngo baratembereye ahatari hake, mu inyuma y'isaha 9 z'umurango baraheza bagaruka mu isoko ya Kayanza. Babagenzi biwe batangura kuraba utwo boba baragura aho mu isoko. Amakuru dufise dukuraho mu Kayanza avuga ko nk'igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo umwe yavuga ko yari yavuye Igitega yamenyesheje ko amasaha ariko aragenda agiraje gufata imodoka. Eric Ntunzwenimana ari kumwe na mugenzi we Mariko baramuherekeza baranamufatira imodoka yaca imusubiza i Bujumbura. Mariko Nduwimana nawe yoba yasezeye avuga ko agiye kuraba uwundi mugenzi yari afise aho mu Kayanza, we yoba yavuga ko yari yateguye kurara mu Kayanza iryo joro. Amakuru dufise dukura mu gisirikare cy'u Burundi nayo yavuga ko ako kanya nyene bano babiri, umwe Mariko Nduwimana na wa mugenzi we yavuga ko yoba yari yavuye Igitega, bariko batanga raporo mu iperereza rya gisirikare ku biganiro byose bari bagiraniye n'uyu Eric Ntunzwenimana. Niho hoba haciye haza amategeko avuye aho mu iperereza rya gisirikare n'ayandi yava muri bamwe bari mu mugambwe CNDD-FDD ategeka ifatwa rya Eric Ntunzwenimana. Mu gihe Eric yarahejeje kubasezera ari mu nzira asubira atatumbera hamwe kuri Copec yo mu Kayanza, ntiyamenye ko bamwe agiye gusezera bari nyuma yiwe bariko baramucunga. Ntabwo umwe yavuga ko yuri imodoka agira Bujumbura yagiye, ahubwo yaciye ayivamo n'ingoga. Bose bagenda bakurikira Eric Ntunzwenimana ariko bakamugendera kure kugira ngo ntabone ko bari nyuma yiwe. Eric Ntunzwenimana yahavuye afatwa n'abapolisi bakorera ku kimodoka bene bijya bijeje kuzimya umucanwa, bijya bita kizimya moto. Aho iyo position y'abapolisi abari ngaho mu Kayanza bo baca babona ahiri. Abapolisi nibo bari begereye aho Eric Ntunzwenimana yarageze. Ikibazo ngaha gikomeye kikaba ico kumenya umuntu yahaye itegeko abapolisi itegeko ryo gufata Eric Ntunzwenimana. Ico bikoze haciye ngo nk'iminota 2 gusa bano bapolisi baje gufata Eric Ntunzwenimana, umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Kayanza. Uyu nawe akaba yitwa Ferdinand Habimana, yaciye ashika kuri ico kirindiro cyabo bapolisi, maze Ferdinand Nahimana aza ari mu modoka yiwe y'akazi, imodoka y'umugambwe CNDD-FDD asanzwe akoresha. Imodoka batubwiye ko ari camionette double cabine ifise ibiyo bitabona yo mu bwoko bwa Toyota Hilux, ikaba iyo modoka yera, ikaba kandi batubwiye ko ifise imparati EA 467. Ndayisubiramo iyo mparati ni EA 467. Maze gishitse kuri ico kirindiro akabasaba ko bamuha Eric Ntunzwenimana agenda amujanye. Nongaha hari kandi kabazo ubwo nyene kaca kaza, mbega umukuru w'umugambwe mu ntara akura hehe ububasha bwo guhagarika abantu, na cyane cyane bwo guhagarika indongozi y'ubundi mugambwe batavuga rumwe? Amuvanye ngaho ntabwo yamujanye mu busho mu gipolisi canke mu iperereza ngaho mu Kayanza, ahubwo yagiye kumupfungira ku biro by'umugambwe CNDD-FDD aho nyene mu Kayanza. Mu Kayanza basanzwe bafise ingoro nini cyane ifise ama etage. Batubwiye ko Eric Ntunzwenimana yapfungiwe musi aho nyene muri iyo ngoro. Ariko gushikaho biboneka ko umukuru w'umugambwe CNDD-FDD aho mu Kayanza nawe nyene atarazi ico Eric Ntunzwenimana yariko arazira, kuko Eric Ntunzwenimana amaze gushikanwa ku ngoro ya CNDD-FDD yabandanije akoresha itelefone yiwe, arashobora kubwira abagenzi, aranabwira aho basangiye umugambwe ko yafashwe kandi yajanywe ku ngoro ya CNDD-FDD aho
mu Kayanza. Ariko inyuma telefone bahavuye bayimwaka kuko babagenzi biwe ntibashiye kumuronka ku telefone. Amakuru twaronse dukura mu gisirikare avuga ko wa mukuru w'umugambwe ngaho mu Kayanza yahaboye ahabwa itegeko ry'ukuriza Eric Ntuzwenimana mu modoka akamera nk'umanukanye Bujumbura kugira ngo ace ahura n'umugwi wari uvuye mu iperereza rya gisirikare uje gutora Eric Ntuzwenimana. Ibyo byakozwe gutyo kubera ko amasaha yari kwarigira imbere aho tugeze inyuma y'isaha 11 y'umuhingamo. Bamwe bo mu iperereza rya gisirikare baharuye umwanya wo kuva Bujumbura bagashika mu Kayanza, bakongera bakava mu Kayanza bagasubira Bujumbura, babonye ko bwari bwije ko kujya bumvikana ko umukuru w'umugambwe ari wa mumanukana, bagahurira mu nzira bagaheza bakamuhana. Uko rero niko byahavuye bigenda, uko amasoko yacu yabayo mu Kayanza yabayo mu gisirikare yabitubwiye, ariko ntitwashoboye kumenya ikibanza neza na neza izo modoka zibiri zahuriyemwo bakamuhana. Icyo twashoboye kuronka mu isekeza ndondeza nuko Eric Ntuzwenimana yakiriwe n'abasirikare bakora mu iperereza rya gisirikare baba bari barongowe uwo mwanya na Adjudant Major Onesphore Ndayishimiye batazira Braddock. Twamaze kubabwira cyane mu biganiro kijanye n'ifatwa be n'ibugurengero bya Jean Marie Vianney Badogomba aho nyene muri Nyakanga mu 2021. Imodoka bano bantu bo mu iperereza rya gisirikare bari barimwo ni imodoka twamaze kubabwira, imodoka ya camionette double cabine yera yo mu bwoko bwa Toyota Hilux ifise imparati ya IT, ariko ibiharuro udasanga kenshi byoroshe kubisoma. Abakurikiranye inyuruzwa rya Badogomba bakavuga ko imparati babonye yari IT 492. Iyi modoka bakunze kuvuga kandi ko ifise uturongo dutukura ku mpande. Iyi modoka batubwiye kandi ko uwo mugoroba yoba yariko inyongwa n'umushoferi asanzwe akorera ku biro bikuru by'umugambwe CNDD FDD uwo yitwa Daniel, asanzwe azwi nk'umushoferi w'umushingamateka Lazare Mvuyekure. Ibi tuzobigarukako mu kiganiro kigira kabiri. Eric Ntuzwenimana uyu mugoroba aramanukanywe i Bujumbura. Amasoko yacu mu gisirikare akavuga ko yakiye yinjizwa ku muryango w'ikambi bita police militaire, maze bamubandanya mujana muri mu iperereza rya gisirikare, aho amakuru ya nyuma dufise yavuga ko yoba yarahohotewe bikomeye cyane. Ariko guhera ico gihe nta gakuru ka Eric Ntuzwenimana. Abagenzi biwe barimwo wa Gaspard Havyarimana baragerageje kumurondeza mu bibanza bitandukanye, barabaza amakuru, ariko nta numwe yigeze asubira gukubita ijisho Eric Ntuzwenimana kuva kwa 2025 Nyakanga mu 2021. Ico bikoze uyu yari uyu mugenzi wiwe ari no mu babandanije bamurondeza Gaspard Havyarimana, nawe yahavuye afatwa arabugwa irengero kuva kwa 2023 Gitugutu mu 2021. No kuvuga ko yanyurujwe haciye ukwezi mugenzi we Eric Ntuzwenimana nawe afashwe akabugwa irengero. Gaspard Havyarimana we yafashwe cyo kimwe n'abandi batatu bafatiwe aho nyene ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza. Abo bakaba barimwo uwitwa Desire Maniragaba batazira Parfait, barimwo Revis Zoyisaba hamwe n'uwundi yitwa Thierry Ndiho kubwayo. Aba nabo biberekeye tukazobigarukako mu bindi biganiro. Tworangiza twamenyesha ko igice kigira kabiri kiganiro kijanye n'ifatwa be nibugwa irengero rya Eric Ntuzwenimana arico kizoheza kigakurikira. Muri ico gice ca kabiri ho tuzoshimika cyane ku bijanye n'urufatane hagati y'umugambwe CNDD FDD n'iperereza rya gisirikare mu bijanye n'inyuruzwa ry'abantu mu mwaka w'2021. Nkuko tuzovyerekana, inyuruzwa rya Eric Ntuzwenimana ryakozwe n'imigwi ibiri. Ku ruhande rumwe hari uwo mugwi wo mu iperereza rya gisirikare, ku rundi ruhande naho hari umugwi wo mu burongozi bw'umugambwe CNDD FDD. Bikaboneka izo mpande zibiri
zagize uruhara rukomeye kandi rungana mu inyuruzwa rya Eric Ntuzwenimana. Mbere benshi ngaha bakaba bonatangara bimviriye ingene mu inyuruzwa ry'uyu muntu iperereza dusanzwe tumenyereye documentation ataruhara ryagize, ingene hatakoreshejwe utwara iperereza mu Kayanza ariko hagakoreshwa umukuru w'umugambwe CNDD-FDD aho mu Kayanza. Ibi byose tuzovyumva mu kiganiro gikurikira. Turashimiye mwebwe mwese nakurikiye kino kiganiro, tukanasaba uwoshobora kuba azi uyu mugenzi wa Mariko Nduwimana avuga ko yoba yava mu ntara ya Gitega bakoranye ibijyanye no kunyuruza Eric Ntuzwenimana. Turabandanya kandi dusaba abashobora kuba bazi neza uyu mushoferi wo ku ngoro y'umugambwe CNDD-FDD mu rwego rw'igihugu bita Daniel yagiye arakoreshwa muri bino bikorwa byo kunyuruza abantu, ko nawe nyene abamuzi boheza bakatwandikira muri Ndondeza. Tukanabibutsa ko uwamenye uwafashwe akabugwa irengero ko twandikira ku nimero ya WhatsApp ya Ndondeza, ni ukuvuga ubusa 32 amajana 465 amajana 237 amajana 502. Murakoze.